Reka ndabahe mwiriwe abandi gitondo ciza ijoro ryiza n'umutaga mwiza bivanye naho muherereye ku mpande zine z'isi cuti bakunzi namwe banywanyi ibiganiro vya radio televiziyo de la jeunesse africaine na cane abakunzi b'ikiganiro amagara meza. Mu kiganiro amagara meza cuno munsi twashimye kubabwira akamaro ka kokombre hamwe n'ingangari. Ingangari hari abayitwa ngo ni igikakakaka, abandi ngo naho ngo ni aloe hamwe na kokombre. Iyo bivanze uko ubibona ku ifoto bigukiza ingwara y'uruhu iyari yo yose ufise ku mubiri. Aho harimo nka masununwe, ibirabagu, amaribori, ibinyenyanza no kugira uruhu ruyagayaga, urubandu, mbandakara, urukakwe kuri barya bantu bagira agahumuro kabi ku mubiri, eka n'ibihushi ku bana bakiri bato. Uko bikoreshwa, urabikora uko nyene ku ifoto bimeze, ukavyisiga umubiri wose, ukarindira amasaha 2 ukabona koga. Canke ushobora kubikoramwo ji yavyo niyo inyaruka kuvura vyihuse. Ariko ku muntu afise amasununwe ku mubiri ugomba kuwunywa indwi 4 mu gatondo no ku mugoroba, kuko isununwe nk'izo zuzuye umubiri canke mu maso zivugwa bivuye indani mu mubiri. Nimba ufise ingorane yo mu mubiri, ihereze ji ya kokombre na aloe uheze ugira amagara meza ku mubiri, cane ku rukoba. Nimba ugwaye urubando n'amasununwe eka n'izindi ndwara zifatira ku rukoba, ihereze ji ya aloe na kokombre canke naho uvyisige ku rukoba. Nimba naho ugwaye urukakwe, fata aloe uvange na kokombre be n'amababi y'indimu uheze woge, hama uce wisiga ku mubiri. Mu ndwi imwe gusa urukakwe ruzoba ruheze, agahumuro kaba ufise ku mubiri ntikazoba kakikuriko. Ihereze rero aloe na kokombre kurindukize. Reka ndabashimire kuba mwabanye natwe, mugire aho muba mwubahwe, mugire n'amagara meza. Komeza kubana na radio televiziyo de la jeunesse africaine pour le développement.